ni muze twige uno musi mu bindi bihugu urasanga umutamu w'imyaka 60 agwana no gusoma ibitabo mu muhiri we yahagize bibliothèque no kubera iki abafise inyota yo kwinova ngabo twebwe umuntu arose akazi k'umuntu amuhemba ujya mushahara duhembwa aca yumva yuko ubuzima bwose bwakunze agaca ahagira akazi ka misi yose twebwe tugeze ahantu uno musi umuntu aronka akazi bamuhemba bijya bihumbi agaca yumva nyene no kunamira boss kabisa birakwiye kumva yuko ari bwo buzima mugabo tuzoza kwero turuva dusanga abandi badusize gukora ibintu vyawe canke kwiga kuzokora ibintu vyawe iryo terambere nankumye nkunda kubivuga ko abantu bose twigiza abanebwe kandi abantu tukiri bato ko tudashaka kwiga twumva yuko amashure twize kwishura kwiye mugabo amashure twize kwishure mes frères baduhaye impapuro z'umutsindo impapuro tudashobora kugana ngo dushire no muri banke baduha ibihumbi 100 mugo mu gihe ubwira baziduhe twize dutanze amafaranga menshi rero je nagumye mvuga nti zijya impapuro ni muze turabaho tuzishira hama tugende kuraba ibindi bintu bishobora kudufasha twoshobora ahubwo ikindi kintu je nagira nsabe na bo nagumye niyumvira yuko igihe nzogira ijwi ishobora kugira abashobora kuryumva ndifuza yuko natwe nko ngahi wacu botangura ikintu cuko umuntu mu kumuha akazi canke kumva ivyo ashobora gukora uwo mubazi cyashoboye turiko turakora kandi turiko turakangurira ugwaruka cyane kwijukira gukora no kumva yuko bishoboka twebwe dukunda kuvuga iyi si y'u Burundi ni du secteur vierge muri domaine entrepreneurial ni tere ikiri vide totalement vide muri kote entrepreneurial ariko hari abantu bavuga ko bidashoboka mugabo twebwe turi muri bake bemeza naho bigoye mugabo bemeza ko bishoboka ni speech yavuze yanyoheye cyane ariko aravuga ngo mu byo ngo nkunda kubwira batama ngo ndiko nkunda babwira cyane ngo twoshigikira ngo gwaruka gwacu haro speech nabonye by the way naranezerewe cyane kandi it's perfect ni vyiza cyane naryohewe ni badushigikire rero nibaduha amafaranga niba investisa aho turiko turaje aho dushaka sivyo nimba vy'ukuri ibintu barabizi kandi hariho ibintu bashobora no kuba babona mugabo bashobora kuba bivanye n'amabanga menshi n'ibindi bintu vyinshi bakora usanga hari ahantu umuntu kana kashobora kuba yipwiza akabona ivyo bintu ntariko aravyumva neza sivyo mugabo ya ministeri yose yaba bavuga kushigikira ugwaruka bashiramwo abantu bakiri bato bivanye ariko nivyo bashoboye bakamuterekana muri communication bagashira umuntu muri finance muri hehe bagashira umuntu akiri mutari dynamique hari ahantu bashobora gushika bakiyumvira nk'abantu badukurira mugabo bakavuga ati feasibility ya kino kintu ni gute Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maziyongereka amagara meza n'amafaranga. Nitwa Omudishanyima nimba mutubengeye mbere kuri Agaciro Media. Reka tubabwire ko ari platform abantu baza kwigira iterambere, abantu baza kurahura ivyiyumviro ndema butunzi, abantu baza kumenyera ama opportunity ari mu gihugu aho ni opportunity igufasha ku giti cyawe donc ndavuga development personnel. Rero bagenzi turi mu gihe hariko baravugwa intelligence artificielle ejo hayeze nabonye New York UN yateranye bariko baravuga ibijanye n'umuzo wa intelligence artificielle AI igiye gufasha abantu mbega mu Burundi aho technology ko muri taratera imbere cyane birashoboka yuko intelligence artificielle no ikoresha je ikambeshaho birakunda cyane ariko uno munsi nashoboye gufata umwanya ngendera ikigo Metavision aho beshe tutwamenyeye kuri Utoki Business tugiye kuyagana Christophe beshe bazi nka kiboss kugira ngo aduzagize buno bumenyi wowe ukora dukurikira pemporta huri upfe kubaho kwirongera ka connection internet uri mu mahanga uri mu Burundi iminota 30 irahagije kugira nawe ino intelligence artificielle igufasha soko ego monsieur Christophe tukuramutse cyane murakoze cyane nanje ndabaramutse ndamutse n'abakunzi b'Agaciro Media ego kandi nabonye ibigano twahoze dukora mu minsi heze abantu barabikunze mugandi twahiruka kukuvugisha kandi uzuye ivyiyumviro ndema butunzi canke ngwiza butunzi abantu bakeneye akanwa kavuga amafaranga ega no amafaranga uziko ari kiganiro twemeye kuzokora partie B mugo tutayikoze partie 2
okay tuzoyikora ariko no munsi Christophe ndashaka mudusangize kubumenye kubijanye na intelligence artificielle le monde hose niho tubonera kiraja sigiye mbona n'ama summit yahuza ibihugu beko ravuga ati mbega intelligence artificielle nishobora kuba inyishu ku bibazo vya Afrika hane nibijanye n'ivy'ubutunzi reka twivugire rero noneho ku Burundi kuba dufite internet nubwo hari abayidogera mbwa basi niyo nkiye irahari kandi birakunda intelligence artificielle irashobora kuba inyishu ubu birakunda ko abantu bayikoresha bon intelligence artificielle ishobora kuba inyishu kuri bamwe canke ikaba ikibazo ku bandi kuko uno munsi tuvuze muri Afrika canke tukavuga mu Burundi turi muri monde abantu bose cane cane twebwe tukiri bato turiko turiruka tuvuga yuko twabuze akazi canke turondera akazi intelligence artificielle nayo iri ku mvuduko wo kuza kumara ako kazi gakorwa n'abantu urumva rero ico dusabwa no kwiruka tukajana n'isi tukajana naho isi igeze kugira ngo bishoboke kandi bishoboke iyo intelligence bon uburyo ubuhinga bwa none canke les intelligence artificielle zize kudufasha kuba inyishu yo y'ibibazo bimwe muri twari dufise ahubwo ni gusumba kuza kuba ikibazo ku bandi bantu bari basanzwe bafise n'ibindi bibazo okay hari ibyitwa chat GPT aho umuntu umunsi nutazi igifaransa atazi n'ukuntu bandika ikete ayibye ati nyandikira ikete gibi nibi nyandikira ukuntu bagira partenariat nibi nibi nyandikira ibi nibi igaci bimukorera byihuse yama secrétaire public ngira azosigara bempima cyonyene ubu nabo kuba no kuba umu architect canke umu engineer n'ibindi ntibigisaba yuko uba waravyize cyane kandi ahubwo nawe nyuma asigaye yikoresha ama design biroroshe gose kandi design hagira urazi ko biya design no mu bintu bizimvye kandi cyane bon ubu binatwara ahubwo n'umwanya muremure uno munsi turi ahantu ubu umuntu yahora akora afise service kana katanga akaba afise biro afise akenera abakozi batanu canke batandatu bategezwa kumufasha muri service mugo tuzoza kwisanga umuntu asigaye afise biro yikenera we wenyene canke aida naho yoba atari no mubira ari muhira ugasanga arakora kandi akakira umuntu bivanye na service agira muhe kandi akayimuha kubera iyo intelligence artificielle twebwe rero aha muri MetaVision nkuko twagumye tubibemerera yuko nitwatangura gukora biro officiel dufite cicaro niki tuzobabwira aho tugeze n'ivyo turiko turakora mu vyo turiko turakora apariya y'ama conference dusanzwe dukora turiko turagerageza no guhimiriza kandi muri yambono yo gukora yo kukangurira abantu gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi canke kwijukira gukoresha gukora imyuga korera ku buhinga ngurukana bumenyi turiko turabakangurira cyane kwijukira gukoresha les intelligence artificielle apana kuzikoresha gusa cyane kumenya ko ziba ahubwo ni gutushobora no kuzikoresha ukazivyaza n'amafaranga uko narigeze kubivuga sinzi ko nabivuze iwawe cyane bivuze ahandi hantu naravuze ko nk'aba musicien usanga bava ngaha biruka mu bindi bihugu ngo bagiye kurondera ngo ba producer ngo bakora neza ngo ma beat ngo meze neza zijya beat mes frères zijya beat ntabwo ari bo bazikora zijya zikorwa n'ama iya kandi ahubwo reka ngire ko nshimira mugenzi wawe Shadow yarayikoresheje intelligence artificielle nyene yaradukoreye umuziki indirimbo ihayagiza agaciro media n'ibikorwa byayo kandi ni nziza gose abo natangaye no kumva Kirundi yararemvye Kirundi hari umuntu umaze kwishima iyo ndirimbo ahubwo reka barampezagiye twebwe rero muri MetaVision tuko turagwana ahubwo nugupusa loin kugira turabe ukuntu les intelligence artificielle umuntu ashobora kuzentegramo ikirundi kuko nyinshi ntizakira ikirundi mugabo kubera ko ngahi wacu n'ama service menshi atangwa mu department atandukanye usanga harimo service no ururimi rw'igifaransa icongereza bakubwira ngo fyonda kabiri cyangwa fyonda gatatu ku kirundi kandi abantu benshi usanga nizo ndimi batabizi turiko turafronta ku buryo dutora koma ikirundi yo kivuga neza kandi kacakira ni mwabona rero dukoze lancement abantu benshi bazorira kuko hariho ama department ngaha akoresha abakozi benshi bahera mu gatondo bariko baritaba ama telefone
ugasanga mu ijoro telefone ntibakwitaba twebwe rero dushaka yuko izi service zose uzi yuko abene igihugu bakenera canke abantu bakenera misi yose atari ibi vyuko uzikenera ku mutaga ukabura umuntu akwitaba canke no mu ijoro ugasanga ntakwitaba ukumva yuko amasaha atariko barakora ahubwo dukeneye yuko uno munsi we hajya ahantu hose sinza kuhavuga kubera ntibakurishe natwe ntibaturishe hajya ahantu hose uzi bakubwira ngo fyonda kabiri ngo fyonda gatatu dukeneye ahubwo yuko ejo tuzoba bariko barakora 24 sur 24 kandi ata muntu yagiye kwa paresa muri biro kana ata mukozi ari hajya dukeneye yuko ejo canke hirya ejo kandi tari kure cyane umuntu ari mu biro kanaka atazoba arinda gukenera umusekreteri wo gutelefona abanaka wo kwandika amakomunike wo gukomunika ibintu ibi na biriya na biriya zoba yicarira gusa afyonda buto canke akabwira intelligence artificielle telefonera agaciro media mugabo Monsieur Christophe nabonye mubivuze gutyo numva umenga ahugije nk'ingorane kuko ije gukura hakazi mu gihe abantu bari bakeneye akazi bijya bihugu vya nka USA na za Canada n'ibihugu bimwe by'Uburaya cyane n'ibyo bihugu biri très puissant bajana amajambere cyane bakajana technology cyane ibigo byinshi canke n'ama department ya leta menshi heshi barirukanye abakozi kugira none natwe ngaha aho kuza nk'ikibazo ize nk'inyisho umuntu yobana nayo gute ahubwo hagukura akazi ahubwo igwiza akazi nico gituma twebwe tuvuga yuko ntituriko turavuga intelligence artificielle kugira ngo umuntu ayumve gusa canke amenye kwibaho ahubwo turiko turayivuga kugira ngo umuntu nimba yizi ni gute yo ikoresha akayivyaza umusaruro ikamuha amafaranga nico gituma twatanguye ku gaciro media ndibuka dukora ikiganiro ca mbere nakubwiye gute nakubwiye yuko inyishu yonyene isigaye muri Afrika canke mu Burundi canke mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere inyishu yonyene isigaye nuko abantu bakiri bato canke abumva bose bo bishobora yuko ari kugwana no kuja kurondera ubuzi ku mbuga ngurukana bumenyi bakijukira gukoresha internet yuko ariho nyine hazga isoko rifunguye uzogenda ugakora ibintu vyawe ugakora ko amafaranga yawe ukigira ata muntu muri ko murahiganirwa amasoko atakwidoga ngo nakango yanwa isoko ngo binini na biriya na biriya na biriya mushake mwe muri gihumbi umumosa aragenda agakora kwa yiwe akagenda n'undi akagenda agakora kwa yiwe akagenda siko navuze uno munsi rero tugiye kwisanga bamwe twahora turira yuko batwimye ubuzi canke vyagenze gute ubuhoho rero haje des intelligence artificielle nabwabuzi bumwe twariko turagwanira nabwo bugiye guhera none tuzoca tubaho gute umuntu ata imbere umuntu atumvisa yuko hubwo ashobora kuza kugwana n'iyisirikiraje azoza kwisanga aza gukenera kuja kugwana nayo yaramaze kumusiga do please icambiro nyine yaramaze kudusiga natwebe ko yaramaze kudusiga ibitiriko turashaka kugwana navyo no munsi abandi bari birimo imyaka nyinshi mbere we turiko turagwana navyo no munsi hari umuntu ataravyumva none wumva we azoza rero kugera kuvyumva asanga ahubwo atakifise ko na access yeah okay kiriya gihe umunsi wa mbere we dukora kiganiro ca mbere nawo umunsi nenda kumenye warigeze kutubwira yuko hariho ngaha mu Burundi YouTuber akoresha ijya AI canke intelligence artificielle umwana cyane ni n'umwana afse 19 ariko ngo yinjiza ibifaranga umuyoro ari zibiri zimwinjiriza autour de $600 par mois $600 ku kwezi atiri warajiburaya kandi akoreshereza intelligence artificielle ari ngaha mukanye nako ndaraba uwundi nawe yigishije yo mukamana mugaba akoresheje intelligence artificielle nta n'umwe ko ari umurundi kuko urumva ariko ni gute rero nk'ubu nk'akarero dufate hanini gwaruka kesha abantu batarenza bari nka entre 18 et 40 abantu kesha usanga bumva ivya internet bari kuko bakuze mu muzo wayo abo harimo n'abanyeshuri benshi bari ku mashuri abandi bakora ubuzi nyene mugabo uciriritse ududuriyeko ni gute boyikoresha mu buryo bubungukira donc icambere novuga nankumye nkunda kubivuga ko abantu bose twigiza abanebwe kandi abantu tukiri bato ko tudashaka kwiga twumva yuko amashuri twize kwishura kwiye mugabo amashuri twize kwishura mes frères baduhaye impapuro z'umutsindo impapuro dashobora kugenda ngo dushire no muri banki baduha ibihumbi 100 mugo mu gihe ubwira baziduhe twize dutanze amafaranga menshi
rero je nagumye mvuga nti zijya mpapuro ni muze turabaho tuzishira hama tugende kuraba ibindi bintu bishobora kudufasha twoshobora ahubwo ikindi kintu je nagira nsabe na bo nagumye niyumvira yuko igihe nzogira ijwi bishobora kugira abashobora kuryumva ndifuza yuko natwe nko ngahi wacu botangura ikintu cuko umuntu mu kumuha akazi canke kumva ivyo ashobora gukora uwo mubazi ico ashoboye ntibaze kumubaza ngo wizibiki kubera ibi bintu vya wizibiki nivyo ubona uno munsi bitudindiza aho ubona abantu basigaye bakora ama projet mugabo bakavuga ngo nukuyungunganya iri jambo ryo kuyungunganya rihave ahubwo tuje nyene mu gukora kuko kuyungunganya no gukora ibintu utari sure utazi ko nibi nyene ubona turiko turakora kuyungunganya ngira no kwiyokipa no occupation mu bisanzwe rero nimureke kuvuga yuko tugenda kurondera amahera kanaka dukora ama projet gira turondera occupation ahubwo turondera amafaranga tuma dushika kwiterambere bo uko rero twobana nazo canke n'ukuntu bo kwijugira kuzikoresha ni gute icambere no kuyiga icambere no kuyiga icambere no gusoma ntagira umuntu azokubwira ko ari umuntu akunda atera imbere adasoma twebwe rero kandi twebwe gusoma biragoye mugabo ubu hari uburyo bwinshi je nk'ubu nanje ndi umunebwe wo gusoma mugabo hari umugenzi nabwiye ko ndi umunebwe wo gusoma carambwira ati mon frère ntuzusubire kugira ikibazo cyo gusoma kuko we nimba ari gitabo kanaka wamaze kubona ko kibaho kandi urabona ko kiri interesa genda YouTube uzosangaho audio canke video ya gitabo utagisanze kuri YouTube ari bitahari yego ariko muri Amazon birahari kandi iby'ama audio uyambariye gutera ukumviriza uremera ugapfa mukigura kandi amahera make mugabo ugiteresha ushire gutere mu matwi ugishira kuri volume ushaka uko kinyaruka cyangwa frequency ugishira kuri frequency ushaka ukacumviriza kandi ubu biriko biramfasha cyane namwe rero nabandi bose nibige umuntu atiga adasoma cyambere n'amakuru tamenya amakuru ntamenya naho ibintu bigeze abarundi nagumye numva sinzi ko gucokozana bavuga ngo basoma icupa ntibasoma igitabo hari igitabo nanjye mperuze kuransa nagize abona benshi barakibonye ndiko ndagisoma kandi kirishe cyane bo nabandi nagira ndabatumirire hari igitabo Monsieur Olivier homme du changement yanditse kiraryoshe cyane citwa ibanga ryo kuronka amafaranga menshi niko nyene ibanga ryo kuronka amafaranga menshi make nta numwe tayaronka ubu rero muga menshi yaronka kubera ari ikintu runaka ukora by'ukuri kigenera menshi nyene uze wandike ikindi naco uze wandike ikivuga kuko abantu benshi bararonka amafaranga mugabo si benshi bashobora kuyagumana hajya birimo zo wandika iyo titre rero nayo do please kuko bo kiri interesa by the way congratulations naragisomye thank you tubandanije rero no kuvuga ngo nimuze twige uno munsi mu bindi bihugu urasanga umutamu w'imyaka 60 agwana no gusoma ibitabo mu muhiriwe yahagize bibliothèque no kubera iki abafise inyota yo kwinova ngabo twebwe umuntu arose akazi k'umuntu amuhemba ujya mushahara duhembwa yumva yuko ubuzima bwose bwakunze agaca ahagira akazi ka misi yose twebwe tugeze ahantu uno munsi umuntu aronka akazi bamuhemba bijyo bihumbi agaca yumva nyene no kunamira boss kabisa birakwiye kumva yuko ari bwo buzima mugabo tuzoza kwero turuva dusanga abandi badusize gukora ibintu vyawe canke kwiga kuzokora ibintu vyawe iryo terambere Christopher twebwe ikinyamakuru Agaciro Media gikorera kuri social media mugabo nk'ikinyamakuru mba nyene kibwiza kugira staff abakozi aho gikorera biro ibikoresho amamashini amakamera ariko kubwa intelligence artificielle ndashobora kugira telefone yonyene ntakora ata n'abakozi nazanye how gute uje murabona ku YouTube hari n'abadusumbya ku visibility kule ariko wajya kuraba ibyo yagize cyose ni intelligence artificielle ugasanga umuntu nta na adresse afise ahubwo ashobora no kuba ureze na adresse ashobora no kuba atandumwe ahubwo namuzi anigiye usanga ari umugenzi wawe dushobora no kwibaza ko ari n'umuntu wibereye mu mahanga kumba ari ngaha nyene okay nko kuri dushaka dufatire twe turi ngaha mu Burundi urubuga gwinjiza amafaranga
rumaze kumenyekana cyane ni YouTube. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba YouTuber ibyo byose tugomba bidahari. Birashoboka cyane. Twebwe ikintu ca mbere dukora no gutanga amakuru. Sivyo? Ni vya bindi nakubwira narigeze kubikubarira wowe yuko umuntu ushobora kumuha amakuru kandi ukamubwira n'ivyo bintu ukuntu bikorwa canke ko bibaho agaca gutelefona akakubwira ngo none ngo ashaka coaching kandi akayishaka for free. Sivyo? Kandi ivyo bintu vyose hari hano ushobora kugenda kubiro wana muhaye n'ahana agenda kubirondera kandi bigakunda. Bavuga ati none nje nzoguha yo coaching for free na ndiko ndakoresha umwanya wanje energy ni iki nari kubikoramo ibintu byoco usaba kundiha kandi iyo uza kubikora nkuko nabikubwiye wowe nyene nari naguhaye n'ishure giza ryo kuvyiga. Mugabo peut-être kugira umuntu agira ivyo yateze kuba afise notion de base ni buri. Mugabo none mwe nka Metavision. Ubu abantu bari baradukurikira bo kumva biri babishaka ko YouTube kawidi irimo amafaranga. Yes. Meme na za TikTok ubu ndiko ndumva ko bitangwe gushoboka. Abantu boza babagana bashobora kubifatira umwanya ngo mukabigisha. Yeah, ikintu nico kintu ca mbere nagira ndakubwire no kuvuga ngo twebwe ngaha mugenza nje abwiye ko dukora consultance yeah no kuvuga rero no kuvuga yuko wewe umuntu kugira ngo umenye ivyo yokora canke umubwira ico yokora no kumanza kuganira ibi bintu byose tuvuga atari ibintu byawe ushobora kubikora naho wokora kuzogenda ko zofailing uzosanga warataye umwanya cyangwa uze gusanga wowe ibikorwa uri kurakora n'uwundi mugenza wowe ari karakora ivyiwe yaragusize kandi wowe umenga muri kumurakora kumwe imbere yo gukora ibintu banza wumve kwanza ko ari ivyiwawe ubanze unabigire kandi n'amakuru menshi. Yes, uzubigire ko amakuru menshi icambere n'amakuru umaze kuronka amakuru ukurikiza ko ubumenyi uheje kuronka ubumenyi uheje kuronka amafaranga nivyo bintu bitatu. Yes, ivyo bintu rero byose birashoboka kandi twebwe ngaha turabikora kandi umuntu wese yifuza turabimufasha. Wow. Mu bisanzwe no kuvuga yuko next conference dushobora kuzoransa dushobora gutanga turiko turabiraba uko bishobora kugenda kubera ko urazi yuko ibintu biragoye hari ikintu twe dushobora gukora ngaha umuntu akaguma yumva umengo ni inkuru mugabo vuba cyane tugiye ku approachinga ikigo kanaka twifuza ko coba ari ikigo ca leta dushobora guha iyo service dushobora kuyibaha for free bakazodushimira nibashaka canke nibasanga ari sawa. Turiko turaraba rero nk'iki yuko turiko turaba ikigo ca leta dushobora kuzokwa fronta mu minsi iza hama tubaha iyo service for free bazodushimira yego ku buntu bazodushimira inyuma nibabona ari sawa hama muri conference dushaka kuzokora ikurikira ico kintu tuzoba twaragishitseko kugira ngo mutanga karorero uti laba ivyashobotse ivyashobotse uko ivyo twebwe dukora vyinshi byo na community dufise benshi baramaze kubimenya nibaze ko nawe wagiye ubona témoignage waritavye we talk business warabonye impact warabonye influence ifise no kuvuga rero yuko naho hari abantu nk'ubu turashobora ku approaching umuntu kamubwira dufise urubugo kunuko wowe ukora ibi urashobora kuza naco tugusaba ukaba umutumire ukavuga parcours yawe nkumbure mu vyo ukora ushobora kuhahurira n'abantu kanaka ushobora kugira inama cyangwa ushobora gufasha canke nabo bashobora kugufasha umwaka kugira ngo nta YouTube nkorere ngo bamwe nta Twitter nkoresha unda kumva umengo ari kwije none kubera atayikoresha kandi ihari hari uwo mbwiye ngo se ibintu vyiwe cyamvuga okay cyandamureka rero dukwe tuguhaye amahirwe mu bisanzwe uno munsi twe tuvuga yuko ndakugirira akamaro nawe ngirira akantu umuntu wese abinyungu ya mugenzi we naco tugusavye umwanya wawe inguvuge parcours yawe uza kwasanga community utazanye abantu barenga majana utazanye bashobora kukumviriza bashobora kukubera audience ejo canke hirya ejo bashobora kurikirana ibikorwa vyawe ukanga ugaca wumva ngo dushaka gutera imbere hawe rero no kuvuga ngo warabonye ukuntu bimeze rero nibaza yuko turiko turakora kandi turiko turakangurira ugwaruka cyane kwijukira gukora no kumva yuko bishoboka twebwe dukunda kuvuga iyi si y'u Burundi ni du secteur vierge muri domaine entrepreneurial ni tere ikiri vide totalement vide muri côté entrepreneurial ariko barabana bavuga ko bidashoboka mugabo twebwe turi muri bake bemeza naho bigoye mugabo bemeza ko bishoboka mugabo hari abavyumva hari abatavyumva hariho nabibona bakabitera utwatsi hariho nabibona bakitwa ko batabibonye mugabo ko biri kose igitangura n'umugambi
umaze kugira umugambi ibindi biraza nivyo nkunda kuvuga n'abantu bavuga ko bashaka gutera imbere la fois passée nabonye umuntu ikinyamakuru kimwe gikomeye ngaha canditse inkuru y'umuntu mu entrepreneur ari kararima niki aca soma commentaire umuntu avuga ngo nibareke kuza baradubesha ivyo bifaranga babahaye natwe turose ubiduha natwe iyo migambi twoyikora ariko burya ayurazi ko burya tujuri iyo ubona umuntu afise ikintu gusumbije yaba yagusumbije n'ivyo yakoze cyane yagusumbije imikenyuro yagusumbije ubumenyi yagusumbije byinshi guca umuntu yitwaza gutyo yahereye kuri ari mu nyuma atari zina sinibuka n'ivyo nasomye mugabo muri commentaire barahaririye gose ko bidashoboka nareke kubesha ibiki oro izo ari zine aho yazitangura canke imwe ntimwari kumwe kandi aje no ko ari nakera su ni sinakera bien sûr kandi ivyo gihe nigaza bivuga ko yarabona ko ataragira hashobora kubivuga no musi rara bivuze aravuze ko atangure kuri are imwe aho guca uwidirije mu kariya karere ariko arabikoramwo umenye amakuru kwanza umenye ko bishoboka naho ugende kuvyigirako uciye uhagarara kuri mega wiguriye utangure no kugorana hakwiga uciye muri critique ya bo nuko rero ivyo dukora ngaha ni ivyo dukora no kuvuga turakora consultance kuri kuma projet usanga muri kote ya entrepreneuria aha tuvuga business urabizi turakora consultance bo turatanga formation ku bantu bavyifuza gukoresha canke kuronka amafaranga bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi canke internet canke digital ibintu byose biri muri kote informatique turabafasha kuko si jewe canke siwe dukora turi team kandi nini cyane uzotangara ejo niwaza ngaho ugasanga hari uri karafasha umugenzi canke uyundi ugasanga si jewe turi team nini cyane ngaha hariho undi hariho umuhinga by the way muri intelligence artificielle anandenze ntokora no kumizana inkweto ziwe ntari ngaha mugabo ashobora gushika niwe yarampirafanya ashobora gushika ukiri ngaha no kuvuga domaine zose turazifise domaine zose turazifise kandi urumva dushaka kurema uburundi bushasha kandi burya n'imbono y'igihugu ya 2040-2060 aho hantu kugira tuhaje internet cyangwa i-technology igezweho tutajanye nayo bizava bigorana gose igihugu nikidufasha igihugu ndakubwira ikintu kidufasha twebwe ngaha uno munsi twebwe ngaha muri Metavision duhari kugira dufashe igihugu yego mugabo natwe turafise ikintu igihugu dushaka ko kidufasha igihugu ni gikore ibishoboka vyose yego kubera igihugu mu iterambere ry'igihugu sinza kuvyinjiramo cyane uko sinubumenyi bwinshi ndabifisemo mugabo imbere y'uko uronka ikintu urinvestisa yego igihugu rero nibadufashe beinvestisa cyane mu bintu vy'iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi muri technology la digitalisation kubera nk'ubu birababaje kubona wowe ubwawe nk'ubu meni banga y'ivyo je kuvuganira inyuma ya kamera kwego turavuga ikintu ca intelligence artificielle uvuga turiko turavuga kuriha ucuvuga yuko udafise uvuze udafise iki visa card ariko no yari heje bavara iyo uzanga rero hariho na platforms uza kubura access kubera ko ijya interconnection atayihari no kuvuga ngo ama digitalisation izi mbuga n'inki urashobora kuba ushaka gukora ikintu niki mugabo mu wide pay mikanka kandi ari ikintu ubona cyo kugira akamaro kandi n'amahera washaka atari nuko wanayabuze amahera ntiwayabuze kandi cyo kintu cyo kugira akamaro kagira akamaro n'iterambere ry'igihugu mugabo kubera bwa hahantu tukiri inyuma bikanka yo kugira access kw'ico kintu birababaje navyo nibadufashe rero beinvestise cyane mu cerekeye ubuhinga ngurukana bumenyi kugira natwe aho ibindi bihugu bigeze natwe tuhashike niba dufashe digitalisation ibindi tuzokwigwariza dusande dufise son excellence umukuru w'igihugu akunda kugira amarankontre no gwaruka kandi akagumva kumva ivyumviro canke akumva ico bagona nk'umunsi wogira ibakwe ryo guhura nawe niki uwo musaba co binyishu kuri ibi muri ko muravuga ahubwo bamaze kubona umengo urakunda uramaze kwitaba atelier ari ashobora kuba arimwo
canke ni nyomba hariho yo hariho ukuntu ashobora nko kuraba nk'agaciro media canke hariho nk'umuntu ashobora no kubona kano gapande muzomusabira umubonano muzomukoza mugabo bavuga ngo nta muntu ashobora guteza ntagire umuntu azoguhenda ngo yaguteza imbere nawe ubwo atariteza imbere sinzi nawe ko mumaze kubonana yo wewe mwabonana niwagira igwibakwe mukabonana uzoca umusabira umubonano uzobukoza kuko ndabizi mu kiyago mugiriranira none vyotuma bya bibazo biri mu Rwanda bitora inyishu kandi uretse no kugira bo ntibaze kunyumva nabi hari ukuntu uvuga ikintu abantu bakacumva ukundi bakumva ivyo utavuze mugabo tuganiriye ndazi yuko hari inyishu nyinshi yo mwa bino bintu yo ugwaruka gushigoronga kandi ndazi ko amaze kuvyumva canke yama yabibonye mugabo je nico gituma ndiko ndakubwira yuko hageze yaho igihugu kidufasha bakaza baraha akazi abantu bababajije baravye ivyo bashoboye apana ivyo bize canke ivyo bavuga kuko ama ministeri menshi wanashima yuzuyemwe abantu bize kandi bize cyane kabisa impapuro bazifise mugabo na WhatsApp ivuye mu telefone arica hamagara umwana wiwe none wumva ukwiye kuronka akazi n'uwo muntu cyane n'umwana wiwe rero no kuvuga ngo narakunze speech yavuze ubuheruka muze kumbabarira nta muntu interpreta umukuru w'igihugu mugabo sindiko ndamuinterpreta naka ni speech yavuze yanyoheye cyane ariko aravuga ngo mu byo ngo nkunda kubwira batama ngo ndiko nkunda babwira cyane ngo yuko twoshigikira ngo gwaruka gwacu haro speech nabonye by the way naranezerewe cyane kandi it's perfect ni vyiza cyane naryohewe niba dushigikire rero niba duha amafaranga niba investisa aho turiko turaje aho dushaka sivyo nimba vy'ukuri ibintu barabizi kandi hariho ibintu bashobora no kuba babona mugabo bashobora kuba bivanye n'amabanga menshi n'ibindi bintu vyinshi bakora usanga hari ahantu umuntu kanaka ashobora kuba yipwiza akabona ivyo bintu ntariko aravyumva neza sivyo mugabo ya ministeri yose yaba bavuga kushigikira ugwaruka bashiramwo abantu bakiri bato bivanye ariko nivyo bashoboye bakamuterekana muri communication bagashira umuntu muri finance muri hehe bagashirayo umuntu akiri mutari dynamique hari ahantu bashobora gushika bakiyumvira nk'abantu badukurira mugabo bakavuga ati feasibility kino kintu ni gute umwana akiri muto nyumba ivyo bintu ubona ko abizi neza mugabo nawe akababona hari ahantu atavyumva neza kuca umurihira gatike agasimba hakujya y'amazi imyaka 2 agacaza cakintu akizi neza agashashika gikora biraryoshe hama mukuru we nawe agaca bandaniriza aho yarageze twaje twiruka neza mu iterambere ry'igihugu okay reka mushimire cyane tumwe mufashe no gusangiza ubumenyi ani ni bente byasatiye twizera ko abataroza amakuru yuzuye bo twebwe dutanga amakuru abakeneye kumenya byinshi vyimbitse nibatugane nta kibazo turi ngaha cyane gose rega twebwe ntituvuga gusa pour kuvuga oya nakubwiye izi mbuga tuzikoresha pour gutanga message mugabo ukeneye kumenya kubikora ingo ngaha kandi uzova ngaho ushinga intara nuko turagushimiye kandi tukomeye gushimira abandi muni yobonesha tuba umuryango munini wo barundi bahora biga by'ubutunzi ni gute tugomba gukene kandi birakunda kuko reba bishoboye aho ubabwira yuko we talk business na SKFC YouTube channel mugabo nikora ibiganiro like Agaciro Media ducisha ko ziriya mission ziba zaciye kuri Twitter space kuri Twitter we talk business mu joining kwa gatandatu saa 12 z'umugoroba tuba dufise ikiyago misi yose kwa gatandatu kuri Twitter hanyuma turarecordinga udashoboye kuba mo live urashobora kugenda kandi ukajoininga ukacumviriza cyangwa ukaja kuri YouTube we talk business uzobisanga ko byose murakoze